imvo ivyo bintu aho biva kukungene umwana bamureza akiri muto. Kuko abantu biga ingene umuntu akura n'ingene atera imbere mu bintu vyo gutahura canke vy'imibereho, bavuga yuko umwana ingene azobaho avyakira mu myaka 7 ya mbere canke 5 ya mbere. Bamwe bavuga umuntu yanise igitabo aravuga ngo tout se joue à l'âge de 5 ans. Nuvuga ibintu umwana yakiriye kuva mu myaka kuva kivuka gushika ku myaka 5 canke 7 gatanu na ndwi ntibitandukanye cyane, niho ibintu biba bikomereye aho. Uzi ikiyago si ikiyago gusa, ikiyago cyo kuva mu bwana umuntu akivuka. Kuko umwana ageze muri myaka 12 aba afise gutahura kwiwe. Kanuro ya mbere nukukoresha neza umwanya wabo bafise, kuko nk'isije tuyivuze abavyeyi bacha bitwaza akazi. Rero tureke kuvuga iby'akazi tuvyubahiriza, mugabo tufate nk'umwanya wa weekend n'inyuma y'akazi. Ujya mwanya bakwiye gushiraho umwanya wo kwitaho abana. Umwana arashaka gusaba amahera atakintu abuze kugira ngo amere nk'abandi. Uwo bantu ntibacitanaho, umuntu wese atama urupangu rwiwe hariya ntumenye ibiberayo. Mugabo umwana wawe bariya baramwinfluence, umva nk'abantu bakuze nta solidarité nikiri nini. Mugabo ajene muri quartier bo bari solidaire kuko baratabarana. Rero ikibazo kindi cyo gukemura ni kurabira hamwe ibibazo byo mu kibano, kuko umwana ari influence n'ikibano. Ikibazo nikiri muhira, ikibazo kiri mu kibano. Nuko rero bakunzi ba PITV nkuko murangije kubibona, aha ni kuri Peace International TV, muri kumwe na Moise Ndayiragije. Bwa mbere tubashimire cyane ukuntu mubandanya mutwitwararika mu kugira subscribe ndetse no gusangiza ibiganiro byacu n'abandi hirya no hino kwisi. Rero uno munsi tugiye kurabira hamwe ishigwa kidasanzwe c'inkoramutima muri societe canke mu kibano, aho tugiye kuganira kubijanye n'ikibanza c'umwana mu muryango. Nkuko basokuru babivuze, umwana ni umugisha kandi igiti kigororwa kikiri gito, ariko muri kino gihe dukunze kubona inyifato y'abana itandukanye cyane n'iyabakera. Rero dushobora kwibaza ikibazo kiri hehe, ni bandi babifisemo uruhara, mbega n'abavyeyi n'abana ni bande? Kubw'ivyo rero nibyo tugiye kurabira hamwe, ubwo ndi kumwe n'umutumire adasanzwe. Reka ndamuha ikaze muri PITV agire ko anabidondora ko uwari we. Ndaguhaye ikaze cyane. Murakoze cyane. Nitwa Ngabirano Leandre, nkaba mu bikorwa bya misi yose nkora akazi ko gusobanura ivyo bita traditional interpretaria, nkaba nize ivy'inyifato y'abana n'imiyabaga, les enfants et adolescents. Nuko rero bakunzi ba PITV mwamaze kumva yuko turi kumwe n'umuntu yize iby'inyifato, uwo nawe ni Leandre. Iby'inyifato navyo birimwo nibijanye na societe canke ikibano, aho bagerageza kuraba ku bintu bitandukanye amadomene yose. Kubw'ivyo Leandre, wamaze kumva ikiganiro cacu ivyo tugiye kwibandako, ikibanza c'umwana mu muryango. Iyo bavuze umwana babashatse kuvuga iki? Twumva iki? Umwana ninde mu muryango? Babashatse kuvuga iki? Ninde umwana? Uko bimeze cyangwa uko no bivuga, umwana n'umuntu. Dushaka kubitahura neza. Mvuze ingene kera babona umwana. Kera umwana bamubona nk'umuntu barera kugira ngo azobafashe abe nk'umukozi, abandi bakamubona nk'umuntu adakwiye. Donc bavuga yuko azoba umuntu amaze kugira imyaka yisumbuye. Mugabo mu nyuma uko societe yagira hinduka, nkuko mukora ibintu bya societe yagira yatera imbere, mu nyuma babona yuko umwana ari umuntu akivuka akibaho, hama baza gushiraho uburenganzira bwabo, ivyo tubona ubu nk'ibintu bita droit de l'enfant. Hanyuma havuka amashirahamwe aharanira uburenganzira bw'abana. Rero muri kino gihe tugezemwo, insobanuro y'umwana notanga n'umuntu akwiye afise ubuzima abaho nk'abandi. Ukiraho nyene nashatse tuvuga ati ni umwana ahera ku mwaka umwe gushika ku myaka 18. Niwe yitwa umwana, uyirengeje ntabwo aba akiri umwana. Bimeze gute? Umuntu bavuga dufatiye ku bintu uko umuntu akura, bavuga yuko umwana ari umuntu afise kuva ku busa gushika ku myaka 18. Iyo ni
ibihugu vyinshi bihuriza aho hantu ariko igihugu cyose kirashobora kumanura iyo myaka ikagira nka kuri 16 17 bivanye n'amategeko ari mu gihugu ivyo ni ibintu bijanye n'amategeko ibihugu vyemera ariko ico narimeje kuvuga nashatse kwerekana muri rusangi kungena abantu bafata umwana ni kuvuga yuko ku mwana ari hejuru y'imyaka 18 uwo abashoboye kwibeshaho canke kwiraba mu myifato agashira mu ngiro ivyo yahawe n'abavyeyi rero kuri uwo mwana rero atarakuze imyaka 18 rero uruhara afise mu muryango nuruhe uruhara umwana afise umuryango nkuko twari tubivuze umuntu afise hagati y'ubusa n'imyaka 18 ko gushaka ku 18 abafatwa nk'umuntu yisumbuye akaronka karanga muntu akabazwa amakosa akora ntasuye gufatwa nk'umwana rero ico navuga ikibanza ciwe umuntu ataragera ku myaka 18 ni kibanza ahanini ahabwa n'abavyeyi kuko abarezwe nta bubasha bafise bunini bwo guhitamwe ibintu bikomeye ngo abibazwe donc ikibanza afise umuryango nico abavyeyi bamuha niko no bivuga canke ikibano canke ishure ukungenda bamufata mu kibano ku ishure ndetse n'ahantu asengera muri iyo myaka rero ni imyaka bita adolescence canke imyaka y'ubuyabaga hari n'abayita ngo ni imyaka y'ubusazi ubwo sinzi mwebwe karuko mubibona muri ico gihe rero dufatiye akarorero ko kuri no si ya none n'abana usanga berekana inyifato usanga iyobeye igoranye cyane kumenya muri ico gihe rero umuvyeyi aba yavyifashemwo gute ikibazo cy'inyifato y'imiyabagaho kiva ni ikintu kisanzwe niko umuntu akura mu bisanzwe niko umuntu akura ni nkuko hagera igihe umwana mutoya akagera igihe akamera amenye ariko hanini nta bibazo biteza rero novuga ikibazo aho kiri suko bijya bintu ari ibintu ari ingwara ni kubera twebwe ahubwo tubifata kutariko ahanini rero inyifato bajya abantu bagira harimwe abakora amakosa ariko harimwe n'abadatahurwa kuko ahanini ahantu biva imyaka baba bagezemwo imibiri yabo ibiri kirazana ibintu bishasha nk'ivyo twavuga imisemburo hormone bijanye no kurondoka hamwe no gukura amajwi agahinduka abandi bakagira inyifato zigahinduka kubera muri bo hari ikindi kintu caremetse rero ikibazo hanini uko tubibona muri societe abavyeyi usanga babona yuko abana bafise amakosa nk'ibintu vyo kuja muri boîte ibintu vyo kurondera amahera kuja mu kabare ibintu vyo kuduga ruguru canke kurondera kunezerwa muri make canke ukuntu ugasanga muhira bamutegetse ntakivyumva rero igituma ico kintu kiba gihari nuko aba ariko yumva yuko muri we yakuze adakeneye ko baguma bamubwira ikintu cyose ahubwo abakeneye yuko bamufasha ivyo bintu ariko arahitamwo canke uko kuntu ariko ariyumva bikajana inzira nziza ariko baje vyose bakamwereka ati vyose n'amakosa aha niho haca hatangura kutumvikana ugasanga umwana aransa abavyeyi agiye kure ibintu bita desertisme muri langage nyene professionnel ugasanga ibibazo biraho rero uruhara ruri hose umuvyeyi atahura umwana n'umwana atahura umuvyeyi bagerageze kumvikana ariko tukiraho nkuko basokuru babivuze ngo igiti kigorororwa kikiri gito kumbura umuvyeyi arashobora kugerageza guhindura umwana we kuva agitangura mu bwana ariko ageze muri iyo myaka ugasanga arahinduye ishusho bityo bigatuma umuvyeyi aguma amuforce avuga ati kora bijya muri ico gihe ubona umuvyeyi hari kosa yoba afise ikibazo aho kira hanini duhereye mu ntango abana bagikura nta bibazo byinshi biba bihari ibibazo biza tugeze nko ku myaka 12 gushika ku 18 kuva ku myaka 12 gushika ku 18 niho ibibazo biza rero ikintu twokwibaza ni kubera iki ibibazo bizira mwiyo myaka nko kuva ku myaka 6 na 12 nta bibazo bikomeye biba bihaba cyo kuva ku mwaka gushika kuri 12 gutyo ikibazo twokwibaza ni kubera iki ibibazo biza mwiyo myaka icyo nico kibazo gikomeye rero nico nariko ndavuga ni imyaka bita mu gifaransa baravuga puberté hama hakaza adolescence rero igituma ibibazo biza ahanini hariho kutamenya dufise kuko nkuko nabivuze abavyeyi baba bagifise uwo mwana mu bubasha bwabo rero iyo umuntu agufise ku bubasha hama ntagutahure umwumva nabi kuko ingene umeze ntagutahura ndaza kugaruka no ku ruhara rw'abana nabo baba bafise amakosa ariko ikintu cyambere nashaka guhagararako kubera abavyeyi ari bo bafise ububasha ku bana ikintu cyambere kiba gikuye
gushigwa imbere muri societe nuko abavyeyi botahura adolescence na puberté na adolescence bakabitahura ingene umwana ahinduka mu mubiri n'ingene aba influence n'ibintu abona hanze. Nko muri kino gihe abana benshi baba bakeneye gukoresha YouTube, baba bakeneye amahera y'amamega, baba bakeneye kuja kuri Facebook, kuri Instagram bagapublier amafoto aja kama like menshi. Ivyo bintu abavyeyi bakwiye kubitahura, bagatahura igituma abana babo babibasaba, kuko batabitahuye umwana abona yuko ari injustice, arenganywa. Kandi iyo umuvyeyi amweretse ko amutahura akamubwira ati ndagutahura mugabo amahera ntayo mfise nzoyaguha, umwana arabitahura. Canke akamusigurira akamwereka yuko peut-être uburyo muhirata bwo bafise canke azobimuha abironse. Mugabo baciye amubwira ngo ivyo bintu ni bibi ntaco bimaze, bica bikreya conflit muri we. Ni nka kujya umuntu akurenganije. Iyo umuntu akurenganije wewe urumva yuko indani umerewe nabi, imbere muri wewe urumva yuko ubihiwe. Mugabo uriya kurenganije ntavyo aba yumva. Rero ni kujya biba bimeze. Rero abavyeyi botahura abana kwico kintu bakaraba societe tugize mu kino gihe. Umujene nibiki bimwokipa. Kumbure abavyeyi bavuga ati ibi bintu tuvyihweje ni bibi, akagerageza rero kubimubuza vyitwa yuko ariko aramukingira. Nibyo ndavyumva uruhara rw'abavyeyi ndagumva cyane kandi umwitware ko wabo niwe. Ariko dufate nk'akarero gasanzwe, dufatiye nk'ivyo kurya, umuntu hariho ivyo kurya bitera ingwara, umuntu ntumubuza gufungura, umubuza gufungura ivyo bintu bitera ingwara, kuko umubujije gufungura ntasubira kubaho. Rero nabo bana bo bagerageza ivyo bintu byose bakiyenteresa ku buzima bwabo, bakamenya ibintu bibi mu byo biyenteresaho, bakamenya n'ibintu vyiza mu byo biyenteresaho. Ariko baje bakavuga ngo byose nibibi muhebe mumere nkatwe, ntibishoboka. Rero nobwira abavyeyi yuko umwitware ko wo kubarinda ni mwiza, ariko uburyo babikora bishobora kuba atari vyiza, abana ntibabitahure. Rero sinzi kubana naho nibaza yuko naho nyene biba bikenewe ko batahura nabo ukungene bohindura ibintu bimwe bimwe. Rero nko kubana ico novuga, abana kubera baba ariko barakura nabo baba bamaze kuja ku ishuri bakiga bagatahura ibintu bimwe bingene bigenda, canke n'abataja ku ishuri ngo bagere ku mashuri yisumbuye nk'abahera muri BTM, CTM, nevyeme kuduga, baba bamaze kuronka indere yo muhira ituma batahura ikibano, bagatahura kubana n'abantu ngene bigenda, ugatahura ko gukora amakosa bituma umuvyeyi mugira izina ribi mu kibano, ugatahura yuko bizana inkurikizi, ushobora gufungwa, abavyeyi bashobora kubaka amande, ibintu nk'ivyo bamaze kubitahura. Rero abana ico nababwira nabo ni kumenya yuko kubana n'abantu bisaba inyifato nziza, ivyo bababwira bakabishira mu ngiro nabo, kugira ngo nabo nibasaba uburenganzira bwabo baze kumvigwa. Leandre, nukuri uravuze kubijanye abavyeyi ukuntu bifata n'abana uburyo bifata, ariko rero ikibazo nyamukuru none imvo y'ivyo vyose niyihe? Imvo y'inyifato mbi, imvo yo kubona abavyeyi batabona neza abana babo n'abana badatahura abavyeyi babo, iyo mvo niyihe ituma ivyo byose bihaba? Waje ikibazo ciza cyane. Imvo ivyo bintu aho biva kukungene umwana bamureza akiri muto. Kuko abantu biga ingene umuntu akura n'ingene atera imbere mu bintu vyo gutahura canke vy'imibereho, bavuga yuko umwana ingene azobaho avyakira mu myaka 7 ya mbere canke 5 ya mbere. Bamwe bavuga umuntu yanise igitabo aravuga ngo tout se joue à l'âge de 5 ans. Nuvuga ibintu umwana yakiriye kuva mu myaka kuva kivuka gusha ku myaka 5 canke 7, 5 na 7 ntibitandukanye cyane. Niho ibintu biba bikomereye aho, kuko nk'umuvyeyi atabaye umugenzi w'umwana kuva kivuka ngo amuterure, amukinishe, amwoze, amutware ku ishuri, aze kumutora, amusohokane, bakine, amutembereze, azaramugurira utuntu, bajane nko gutembera canke kugira shopping, utuntu ikintu amusavye kimuhe, naho ubukenye kameme ntubure ikintu umwana, ntubura akaduha umwana. Hari umuntu ashaka kwitwaza ubukene akamavuga ngo ntaco nogurira umwana, mugabo ntushobora iyo umuntu umwiyumvirako ntushobora ikintu, ntushaka kubura ikintu muha. Nk'umwana ashaka iyo abonye nk'ubu c'est vrai bazi ko mu mugaburira, mugabo nk'umwana avuga ati nk'ubu papa yompa imbombo cyangwa gasuguti nonezego. Rero hari utuntu abana baba bakunda, baba bakeneye kuronka kajya kana akunda nk'umwana ukakamuha. Nk'ubu nk'umuvyeyi haruguru dufate
kugira ngo yumvire kugura imbombo umwana biragoye avuga ati hari ibitoke muhira genda uce ugimiwe mugabo akeneye kubona akantu umuvyeyi yakiyumviye wenyine arakamuzanira bikaca bimwereka urukundo. Muri make rero habuze ikiyago gikwiye, habuze ikiyago, si ikiyago gusa, ikiyago cyo kuva mu bwana umwana akivuka. Kuko umwana ageze muri myaka 12 aba afise gutahura kwiwe. Rero iyo amaze kugira gutahura kwiwe we utamubaye hafi aca yizera vya bindi we yiyumvira. Mugabo iyo wamubaye hafi umuhanuye biroroha kuko mu mutima bagufise. Yego Leandre uramaze kuvuga byinshi ko ingorane nyamukuru usanga ari kiyago no kutitaho abana. Tukunze kubona rero abavyeyi bamwe usanga azindutse 12 zo mu gatondo ariyo 6 akagaruka yindi 12 agashika ya rushe akacara ba televiziyo akaca yiryamira ugasanga umuvyeyi iyinga yose riraheze umwana batabonanye. Abo bavyeyi nize mpanuro wobaha? Ikintu nababwira abavyeyi nugukoresha neza umwanya wabo. Kuko umwanya ni ikintu gikomeye. Iyo ukoresha umwanya nabi hari ibintu bikenewe udakora. Nk'ubu abavyeyi hari benshi abakora ubuzi babafisa igihe bashikira ku kazi n'igihe bahereza. Uwo mwanya urumva no wakazi. Uwo biba bigoye yuko bawukuraho kuko nabo bagendera ku mategeko y'akazi. Ariko mu mwanya wabo nka weekend cyangwa amasaha yo ku mugoroba uwo mwanya nibo bawufise ko bawutunganya nta muntu wundi asanga abo batwara. Rero aho no impanuro ya mbere nukukoresha neza umwanya wabo bafise kuko nk'isije tuyivuze abavyeyi bacha bitwaza akazi. Rero tureke kuvuga iby'akazi tuvyubahiriza mugabo tufate nk'umwanya wa weekend n'inyuma y'akazi ujya mwanya bakwiye gushiraho umwanya wo kwitaho abana kuko umwana agiye ku ishuri arahurirayo n'ibibazo ashobora kuba afise icigwa kimugora messier umwigisha agacamukarira ico cigwa cacanga akaba keneye ko umuvyeyi yomufasha umuvyeyi nawe ugasanga nta mwanya afise amurihira kuru gusa akavuga ati genda wige mugabo akeneye umuntu amwereka yuko yifatanije nawe mwo mubabaro. Rero ugasanga umuvyeyi ntazi ibibazo abana we bafise kubera atabaganiriza aticara ngo abane nawe n'ikibazo ca copinage nibiki ugasanga umuntu arafise abantu umukobwa arafise abahungu bamwiruka inyuma akabura umuntu abibwira. Akabura umuntu abibwira agateba ivyo bintu akavyemera kubera yabuze umuntu amuhimanura ngo amukomeze cyangwa ugasanga umuntu afise abantu nk'umuhungu afise abahungu bariko baramukwega babashaka kumutwara nk'ibintu vya drogue nibiki ugasanga baguma bamukwega bukebuke kubera bamugize umugenzi. Umuntu yakugize umugenzi aragutwara ariko iyo abavyeyi babagize abagenzi nka weekend bakaguma muhira nka samedi imwe mu kwezi bakayaga n'abana babo bakaganira ibintu by'ubuzima bisanzwe abana ntibame mu makuru d'histoire mu vyigwa igaboroka reka kuraba televiziyo mugabo akamuha umwanya bakaganira ibintu byo mu buzima busanzwe bagasangira n'ivyo kurya canke bagasohoka harimwe mu kwezi canke rimwe mu ndwi kuba bishoboye uwo mwanya ukahaba kugira ngo yumve ivyo umwana avuga. Ikintu gikenewe cyane suko wowe gumuha amategeko ariko nukumva ubuzima bayeho nawe nka filime araba ibintu yitaho akunda ibintu nk'ivyo nyine. Ego cyane Leandre urahejije kuvuga ku mpanuro wohereza abavyeyi kuno bo vyifatamwo rero no kugwaruka hariho ugwaruka usanga bivanye n'agakuku ugasanga agomba gushaka ibintu bitwara amafaranga menshi ugasanga n'abavyeyi ntibashoboye kubironka gutyo rero agakenera gushiramwo igikenye akeneye guforsa yabona abavyeyi batabimuhaye akagomba gukoresha izindi nzira ugasanga ziramwononeye ubuzima. Ndazi yuko benshi bariko baradukurikira bo wobabwira iki mu gihe babona ko amikoro y'abavyeyi babo atifashe ku rugero rwiza rushimishije? Ikibazo cy'amafaranga ni kibazo kigoye. Kandi iyo ikintu kigoye ntimugiheba murakiganira mukagerageza kurondera inyisho. Rero twebwe hanini ikintu twokosora ubwa mbere ni umuco wo kwirengagiza ibintu. Nk'umwana umaze kubona ko gusaba amahera kabiri ukaguma umwankira ugaca uvuga ngo yabihevye ntiyabihevye wamwankiye mugabo hari handi ariko ararondera. Rero umuco wa mbere wo gukuraho ni umuco wo kwirengagiza ibibazo. Kumbure hari igihe umuvyeyi abwira umwana ati mwana urabona ntabwo ibintu bishobora ariko umwana we ntabitahure akabona yuko umuvyeyi ariko tuvuga ati ngo aramubanira byogenda gute ku mwana
nariko ndakivuga nico nyine umva ikibazo kugira ngo gikemure ntukora ikintu kimwe ikintu ca mbere nuko umuvyeyi yoreka kwirengagiza ikintu umwana yamubwiye akamuyagisha akavuga ati none ayo mahero yashakira iki ushaka gukora iki akumva ico kintu akeneye kuronka hanyuma uburyo atabwa afise nta kibazo n'ukuri abavyeyi ntibashoboye ibintu byose kandi nahaba yafise simaka yamuhe ayamuha kubera abona ico kintu hari inyungu gifitiye umwana canke ata kibazo kizobateza rero ikindi ashobora gukora urumva ubwa mbere hari kutirengagiza ico kibazo akamuganiriza akamenya igituma akeneye ayo mahera ntasipoza avuge ngo ni vya bindi vyanyu icya kabiri naco umwana iyo umuvyeyi yamuganirije umuvyeyi aba yakoze uruhara rwiwe umwana nawe ahamagarirwa gutahura umuvyeyi wiwe ko adashoboye ibintu byose umwana amaze kugera ku myaka 12 abashoboye gukora akaronka amahera yiwe arashobora kuja nko guseruva nka samedi arashobora nko kuja gukora igikorwa kanaka nka volontariya bakazomuhemba umunsi umwe cyangwa ugakora volontari ugasanga umuntu aragwaye nka 10,000 ibintu nk'ivyo nyene rero ikindi kintu cyo gukora no kwigisha abana umuco wo kurondera uburyo hakiri kare kubera umaze kugira inkomezi fizike ubushobora gukora rero uwo muco nawo wawubigisha bakazaba barabereka ibintu bito bito bashobora gukora binjiriza amahera kugira ngo amenye yuko ibintu byose atari umuvyeyi yabitanga kandi kugira ngo ibintu akeneye abironke hakiri kare ntiyige kurondera ibintu mu buryo butaribwo rero murumva ni kumenya gutunganya ubuzima muri make icya gatatu ni kuraba ikibano murimo umwana arashaka gusaba amahera atakintu abuze kugira ngo amere nk'abandi abandi bambara impuzu z'abastare abandi baja mu kabare bakifotoza cyangwa basaba kopine bakabasororera ndaza abajene ibibazo nk'ivyo umuntu afite umukopine aramusorera agacamwemera bakamuvuga neza nawe agacagira ico kibazo icya gatatu ni kumenya ikibano ndimwo iyi nyifata umwana azanye yo kunsaba amahera atacabuze ivahe umaze kubona ko iva mu kibano ico gihe ucugerageza gukosora ico kibazo mu kibano rero hari ibibazo biba bigoye kubera ikibano turimo abo bantu ntibacitanaho umuntu wese atamu rupangu rwiwe hariya ntumenye ibiberayo mugabo umwana wawe bariya baramwinfluence umva nk'abantu bakuze nta solidarité nikiri nini mugabo ajene muri quartier bo bari solidaire kuko baratabarana rero ikibazo kindi cyo gukemura ni kurabira hamwe ibibazo byo mu kibano kuko umwana ari influence n'ikibano ikibazo nikiri muhira ikibazo kiri mu kibano rero ico gihe ucuja mu kibano karaba nimba ari ujya atwara inyumba 10 ukamutura ico kibazo akagerageza gutahuza abandi bavyeyi ico kibazo mukacigira hamwe rero ni muri make no kivuga Ego cyane ndagushimiye Leandre ndibaza yuko tuvuze byinshi ntitwobimara kumbore ikindi gihe habonetse akanya tuzogutumye kugira ngo ubashe kutwiganira byinshi cyane reka rero usezera abakunzi ba PITV ubibutsa yuko ari Peace International TV Ishono yibutsa cyane abakurikira ino chaîne n'abandi bazoza bashaka kora ikiganiro nuko bokomeza kuko ibiganiro nk'ibi birafasha mu buzima busanzwe bigatuma ibere yacu ihinduka kandi nanjye ndabashimiye kuba mwantumiye murakoze cyane n'ubukurikira nzobitaba kandi n'abanywanyi bashobora nabo kubandanya bakurikira murakoze cyane nuko rero bakunzi ba PITV aha niho turangirije kino kiganiro twari kumwe na Leandre umwe mu bize ibijanye n'inyifato y'abantu rero je mwari kumwe ni Moise ndayiragije ndizera yuko umwe wese yashoboye kwakira ivyo ategerezwa kumva nuko rero mubandanye mudushigikira kugira subscribe kandi bino biganiro byacu mubikwiragize hirya no hino kwisi kugira ngo bikunde ikibano cacu society yacu tuyihindure na cyane cyane muri bino bihe by'iterambere naho butaha bye